tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Wumvise Imana. Yesu nashimwe. Ndanezerewe uyu mugoroba kongera kugira ibigwa bakwe. Sinzi ko ikirundi abantu benshi bakizi, ni bakwe ridasanzwe, no buntu bwishi bugeretswe ku bundi ngiriwe guhagarara imbere y'intore z'Imana. Haleluya. Kiretse utari intore gusa, jewe nkosidera kuri intore y'Imana. Nta myaka, nta mvi, nta bato, ntaki. Umuntu wese ngo yamwizigiye, yakemera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, uwo ngo yacitse umwana w'Imana. Haleluya. Ubwo musa na so wanyu. Haleluya. Rero muri beza, Imana ibahezagire. Ndashimiye Imana kwimpaye aka karyo, kandi shimiye n'abarongozi yaciyemwo, hanyuma bakumvira ijwi ry'Imana bakanyemerera ko mpagarara imbere y'ishengero ry'Imana. Imana ibahezagire nabo aho bari uno mwanya. Haleluya. Tudatebeje tugomba dusangire amajambo uko Imana ko mpemu ampa kuyatanga, ariko nabasengeye ngo aho ngeza mpemu w'Imana aze kubandanya. Haleluya. Nabasengeye, sinzi ko mwe mwari mwasengeye muvuga butumwa, ariko jewe nabasengeye. Haleluya. Imana ibahezagire. Tudatebeje reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusabe umuhinga hariya abaratujana tujane mu gitabo ca Mariko igice ca mbere. Havuga ngo Yohana amaze duhere kuri 14. Yohana amaze gushigwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya. Haleluya. Abarira ubutumwa bwiza bw'Imana, ababarira ubutumwa bwiza bw'Imana. Tubandanye 15. Ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane. Haleluya. Mwemere ubutumwa bwiza. Uwo yari Yesu. Turandanye kuri 16 acavuga ngo aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya, abona Simoni na Andereya. Haleluya. Abona Simoni na mazina yanje, hanyuma mwene nyina baterera urusenga mu kiyaga, kuko barabarovyi. Vuga ngo kuko barabarovyi. Munyemera ayo majwi tuyakoreshe, kuko barabarovyi. Ndazi gituma ndabasavye kuvuga iyo jambo. 17 acavuga ngo Yesu arababarira ati nimunkurikire, nzobagira abarovyi b'abantu. Haleluya. Baca bareka insenga. Vuga ngo bareka insenga, baramukurikira. Yigiye imbere gatoyi, abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene nyina, nabo bari mu bwato basana insenga. Aca arabahamagara nabo nyene, basiga Zebedayo se wabo Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi biwe, baramukurikira. Yesu nashimwe cyane. Tujane mu Banyefeso 4:11. Yesu nashimwe. Havuga ngo kandi yabahaye bamwe kuba intumwa, abandi yabahaye kuba abavugishwa nawe, abandi kuba kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Haleluya. Kugira ngo habiki, kugira ngo abera babone gutungana. Vuga ngo gutungana. Abo bantu yabahaye kuba ivyo, yabahaye kuba kugira ngo abera babone gutungana, hanyuma haheze habiki, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Haleluya. Haleluya. Bubake umubiri wande, bubake umubiri wande. Haleluya. Maze gusenga, bamaze kumbwira ko nshobora gukorera ishengero, ndasenga numva Imana impaye intumbero ivuga ngo intambuko 3 zo gushitsa igikorwa cihamagarwa ryacu.
iki ni kirundi kisobanutse intambuko zitatu zidushoboza gukora neza igikorwa twahamagariwe gukora. Haleluya. Bene data, turi mu isi idatangaje kubaza ijambo ry'Imana, mugabo kubatarikurikirana iratangaje. Turi mu isi y'ibidambidambi, aho ibintu byatanguye kera kombore, byatanguye gusobana. Ntukimenya intumbero y'ikintu, ntukimenya ingaruka y'ikintu, ntukimenya imvo yatumye ikintu, ntukimenya abantu dutanguye gucanganikirwa aho hanze. Ariko kandi ivyo nyene biko birashika no mw'ishengero, aho abana b'Imana batakimenya ngo mbega nahamagariwe iki, mbega natumwe iki, mbega ndi mu ngoro y'Imana gukora iki, mbega ndi hano gukora iki. Ashaka kubaza umuntu uti mbega ubu uri ngaho uri gukora iki? Ego turafise inyishu yihuta, aravuga ati nari nagiye gusenga. Haleluya. Ariko ubuzima bw'umukristo so gusenga gusa. Yesu nashimwe cyane, kuko umwana mu rugo twavuganye ngo bamwizeye yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Umwana mu rugo si ukwicara gusa ngo yitwe umwana, ariko mu rugo arahafise imirimo akora. Haleluya. Mu rugo ego mushaka kwangaja n'umukozi, ariko umwana yakuze arafise imirimo ajejwe umwana. Haleluya. Kumbure n'umunyeshuri imirimo yiwe no kwiga. Haleluya. Ariko mu bwami umuntu wese arafise icyo ajejwe. Haleluya. Nazanye ijya verse y'Umunyefeso kugira ngo twibukanye iki kintu. Hajya avuze ngo yahaye bamwe, nukuvuga yarahaye guha. Iyo mfashe ikintu nkaha umuntu ndamugabiye. Haleluya. Ndamugabiye mutamu. Haleluya. Urakoze gushima. Nukuvuga ntanze ingabire. Haleluya. Ariko kugira ngaha hari ikintu cy'umuhamagaro murumvamo, natanze ingabire gusa. Haleluya. Hanyuma nabizanye kubera ko abantu ishengero ntirizi ko ryahamagawe, rizi ko uwahamagawe nibajya bakozi b'Imana bari hajya, nibo bahamagawe. Uzokumva ngo je nta muhamagaro wanje nzi, jewe sinzi ko nzoba pasteur, sinzi ko nzoba umuvuga butuma. Haleluya. Ariko nagomba abari ngaha n'abazonkwirikirana mubanze mwumve ko bijya si umuhamagaro. Haleluya. Bijya ni ingabire Imana yatanze ku ishengero. Haleluya. Kandi batubwiye ku murongo ukurikira ngo izo ngabire nyene zatanzwe kugira ngo abera ari bo mwebwe batunganywe neza. Haleluya. Bamaze gutunganywa neza baheze bakore ico umuhamagaro batuma gukora. Haleluya. Nashaka nkosora ko kantu konyene imbere yuko ntangura n'ibindi byinshi. Menya ngo ni waba pasteur Imana ishimwe, ni waba umuvuga butumwa Imana ishimwe, ni waba nabijya bindi n'umudoktor Imana ishimwe, ariko wose yo muhamagaro wawe. Haleluya. Hariho umuhamagaro wahamagariwe gukora mu bwami. Yesu nashimwe cyane. Iyi ntumbero ya nababwiye Imana yampaye bango intambuko zitatu nizo tugomba tuganireko. Intambuko zitatu zidufasha kuhagarara neza mu bwami. Intambuko zitatu zidufasha gukora ico gikorwa Imana nta bikorwa bibiri yadutumye. Yariko arabivuga pasteur ngaha, nta mihamagaro ibiri hari, nta mihamagaro itatu hari, hari umuhamagaro umwe. Haleluya. Yadutumye uwo muhamagaro mugabo kugira ngo utambukiremwo hari ukuntu ubanza gutegurwa. Haleluya. Reka ndababwire, ndabaha iki gicapo. Abari ngaha ndizera ko mwese mwakiriye umwami n'umukiza, nivyo nizera. Utarimo ntahurira kakaryo aze kugenda tubimufashijemo. Haleluya. Umunsi umwe mwarahuye na Kristo mu buryo butandukanye. Je uko twahuye siko bahuye n'umushinga nta, siko bahuye n'umumama. Haleluya. Ni nkuko aba barovyi batubwiye ngaha, umunsi umwe bari bigiriye ku murimo nkuko bisanzwe, bisanga bariko bararoba, basanga bariko barafatanya izo nsenga zabo, ariko umunsi umwe Yesu arahicisha. Haleluya. Uwo munsi bahuye na Yesu. Haleluya. Hanyuma niko natwe umunsi umwe byatugendeke, twari twibereye mu bindi dusanzwe tubamo, ariko umunsi umwe Yesu araza aradusanga. Yesu nashimwe cyane.
hanyuma uko yakuganirije ntavyonze, ashobora kuba yaciye mu mukozi wiwe, ashobora kuba yaragusanze mu ijoro, ashobora kuba yaciye mu ijambo uri mu ishengero, sinzi uko vyagenze, ariko ivyo vyose mwarahuye. Haleluya. Muhuye, iryo yari intambwe ya mbere y'ukumenyana nawe. Haleluya. Ni igicapo ngoma ndabereke. Yari intambwe ya mbere y'ukumenyana nawe. Naba zaciye ku kiyaga c'i Galilaya, arahashitse abona Simoni, abona Andereya, arababwira ati sinzi uko yabaramukije, amahoro. Haleluya. Niho bamukimubona, hanyuma arababwira ati siga ivyo nkwirikira. Haleluya. Intambuko ya mbere y'ukubonana na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ariko hari yindi ntambuko ngaha, amaze kubonana nabo ntiyaciye abarengana, yaciye ababwira ati okay, muze munkurikire. Haleluya. Haleluya. Nagomba nakubwira iki, kuba uviyuva, harabavuye hakurya y'igisagara, harabavuye hakurya nyene. Haleluya. Kuva uviyuva nuko hari ijwi riri mu mutima wawe rikubwira ati va muri ivyo nkwirikira. Haleluya. Va muri ivyo urimo, banza ubisige uze unkwirikire, utebane nanje, ndagomba kukugira ikintu kanaka. Haleluya. Niki ndiko mbwira ishengero ko nturindire ko bazogusiga amavuta. Uyo nyota ufise none abandi ntibibereye mu vyabaye amasaha. Witegure n'umuhamagaro w'Imana uri kuri wewe, ariko arakubwira ati nkwirikira. Haleluya. Rero intambuko zitatu uko mpwemu yazimpaye zivuga ko intambuko ya mbere, igihe cyose ugomba gushitsa igikorwa cy'umuhamagaro wawe, icya mbere ni kutahura umuhamagaro uri kuri wewe. Haleluya. Kandi umuhamagaro twavuganye n'umwe gusa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abagabo Yesu amaze guhura nabo, sinzi ukuntu vyabagendekeye. Womengo harimo ubujuju. Guhura n'umugabo ubonye rimwe, hanyuma akaca akubwira ati siga ivyo warimwo, siga ayo mafaranga ariko ararondera, nkwirikira. Ngomba ndaguhindurire fonction, ngomba ndaguhindurira akazi. Abagabo umengo nta bwenge bwishi bwarimo. Gusiga insenga zabo n'ibipe vyabo. Murazi ibipe ukuntu bizimvye, bagasiga sinzi ko bari bamaze kuroba, bagasiga byose bagakwirikira umuntu batazi yaroye. Umengo ubwenge ntibwari bukwiye neza. Ariko niwo muhamagaro. Bamwe bisanga mu shenge batazi ukuntu bariko barahaza. Hari igihe wiyumvira ati ndafise programme n'umuntu, ariko mpwemu yera akakurongora ati iyo yireke ingo nkwirikira gusa, ndakugira ico ngomba kukugira. Haleluya. Intambuko ya mbere no gutahura neza ibi ndimo nibiki. Yesu nashimwe cyane. Wicaye ngaha kubera iki? Wicaye kugira ngo uzokwicare gusa uzorinde uva mu isi wicaye ngaha? No gutahura neza. Kandi gutahura gufatanye no kwibaza. Nturindira abakubaza, ibaze ndi mu biki? Ndi muri AMC kubera iki? Kugira baze baranyatura ku ijambo gusa, nico kibazo. Haleluya. Ngendera kubera umwanya nja muri Matthieu 6:33. Twumve umuhamagaro dufise. Matthieu 6. Ngomba ndabibutsa kana. Yesu nashimwe cyane. Turi kumwe ga yemwe. Havuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Dusubiremo tubanze ivy'ubwami no kugirana. Bene data, sinzi ko mpwemu yera arabasobanurira iyi verse ikigomba kuvuga. Ubwami bw'Imana burahari. Ivyo ntawo biharira. Ubitahura byinshi utahura bike mu vy'Imana, ubwami bw'Imana burahari. Hanyuma itegeko dufise, ico duhamagarirwa no kwitwararika ubwo bwami. Ubwo bwami ntituzi aho buri, ariko buriho. Haleluya. None umaze kuronka ikiraka cyo gukorera ubwo bwami, naho utobuza aho buri. Yesu nashimwe cyane. Niwo muhamagaro ijambo ritubwiye. Matayo abivuga neza ati mwitwararike yemwe bantu b'Imana ubwami bw'Imana. Ibindi byo kwitwararika mu isi birahari, ariko ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, itwararika ubwami bw'Imana. Ushaka kumbaza uti none no bwitwararika gute? Reka ndakubwira iki kintu. Ubwami bw'Imana n'ubwami nyene, kandi ubwo bwami ntibutahamwe imiduga.
ntibutahamwo inka, ntibutahamwo ibintu, ntibuzotahamwo ibikoko tubona ngaha, ntibuzotahamwo ubutunzi tubona hano ku isi. Ubwami bw'Imana buzotahamwo abera. Haleluya. Kwitwararika ubwami bw'Imana bisigura iki? Bisigura ngo dukeneye, dufise itegeko ryo kurondera ab'ubwami. Yesu nashimwe cyane. Dufise itegeko ryo gutegura abantu. Oh, haleluya. Hajya bavuga ngo n'ukugororoka. Yego, kugororoka ni ivyanje, kugororoka ni ivyawe. Birondera ubiharanire, kuko ubwo bwami ntibukorana n'abantu batagororotse, bukorana n'abera, kuko ubwo bwami burera. Haleluya. Rero uri hano kugira ngo utunganywe, kwa kundi zangabire zatangwa zitanu mu ishengero, kugira ngo utunganywe, wezwe, bariko baragufasha kugororoka. Ariko wejeje kugororoka ntibiherera ngaha. Haleluya. Biherera hehe? Mu kwitwararika ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Ngo mbega ntimuzi ko muri sengero z'Imana? Haleluya. Ntimuzi ko muri sengero z'Imana? Ntimuzi ko mutekeye mpwemu yera muri mwebwe? Bene data, nagomba ndababwire, abatekeye mpwemu yera nibo bera, kandi abo bera nibo bazoja mu bwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Umuhamagaro wawe ufise nuwo gutuma abantu bava mu mwiza, muri iyi si y'umwiza, ukabuzuza mpwemu yera. Usomye hajya haruguru mu gice cya mbere cya Mariko twasomye, havuga gute? Havuga ngo Yohana yaraza akavuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kwihana ibyaha, maze ahejeje kubabwira bihanye ibyaha akababatiza mu mazi. Ngo ariko Yesu wewe yaraje avuga ubutumwa bwiza, arahezagira umubatizo utandukanye gatoyi n'uwa Yohana, ababatiza muri mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Mwumve ko hariho igikorwa kinini mufise. Yesu nari ngaha. Yesu aheruka kubatiza akiri ku isi? Siko bimeze? None wewe wabatijwe nande muri mpwemu yera? Wabatijwe nande? Yesu nashimwe cyane. Ndabizi neza mwicaye ngahara wababwiye ubutumwa bwiza. Umuntu wese ari muri kino kibanza, hari umunsi Imana yabujije itira umuntu, imubuza amahoro mu vyarimwo, arahaguruka araza, arakwegera, arakubwira ubutumwa bwiza. Mushaka kuba mwana ahuriye mu ishengero. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo izo ntumwa ngo imisi yose ngo bavuga ubutumwa bwiza mu masinagogi, bakabuvuga na hehe no mu mihana. Haleluya. Sinzi wewe ngo mwahuriye mu mihana n'uwabukuzaniye, sinzi ngo mwahuriye mu isinagogi, ariko aho mwahuriye hose warumvise ubutumwa bwiza. Haleluya. Nico gituma tukubona ngaha, kuko abandi bari mu kabare aya no masaha. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Ubu bwami rero ndagomba kuhateba hajya hano. Ubu bwami twitwararika, tubwitwarika mu kintu kimwe, no kurondera abageni b'umwami. Yesu nashimwe cyane. Uba witeguye kurondera umugeni w'umwami? Niwo muhamagaro twahamagawe. Abagabo yabwiye ngo munkwirikire, nzobagira abarovyi b'abantu. Yesu nashimwe cyane. Burya aba yabisa abarovyi b'abantu kuko yarabasanze mu gikorwa cyo kuroba. Haleluya. Nagomba ndakugurura amaso gatoya. Aba yabisa abarovyi ngo kuko barabarovyi, ingo hebe byo kuroba indagara bihebe, ivy'imikeke vyihoze, ayayaya, ingo nzobahindurira fonction. Haleluya. Ariko tujuru no kuroba. Haleluya. Mbega yagusanze uri hehe wewe? Yo ikwitande mu bijanye n'ubwami. Yesu nashimwe cyane. Mu bijanye no kurondera imisha ikwitande. Yagusanze uri muganga, ego ikwita ngo nkwirikira, nzoguha kuvura imitima y'abantu. Haleluya. Yagusanze uri umurimyi, mwibuke avuga ngo ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbozi ni bake. Iri kwibwira abantu abarima baratahura neza ivyo kwimbura. Wewe uri mu gisagara, wewe uzi gusuma, ariko abandi baratahura ivyo kwimbura ivyo ari byo. Ikusanga uri kurima, irakubwira ngo siga ivyo kwimbura ibigori, siga ivyo kwimbura ibiharagi, siga ivyo kwimbura ibijumbo, nkwirikira, nzokugira umwimbuzi w'abantu.
Haleluya. Yagusanze uri muri business, uri mu commerce. Wemporta ukura i Buraya na Dubai na hehe. Arakubwira ngo yes, ni vyiza komeza. Ariko umaze kunkwirikira ndaguhindurira fonction. Ndagomba ko wimbura abantu banje, wemporta abantu banje, ubakura mu bwami bw'umwiza, ubatwara mu bwami bw'Imana. Nzoguhindura uwemporta abantu abatwara mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ariko murumva uko rukundo Imana yadukunze, murumva uko kubahwa Imana yatwubashe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Hajya umuntu yaguhaye akazi ngo mukorane abakubashe, kuko umunsi umwe yaraye amajoro ariko ategura projet yiwe, ntimwari kumwe. Mugabo arakuravye n'inda n'indesho, kumbura ica kuronderamwo n'ubumenyi ufise, ariko abafise ubwo bumenyi ni benshi. Ariko aragutoya ati ngo inguje muri entreprise yanje, ni wewe mwizigirwa nabonye, ni wewe ushoboye ivyo nshaka. Haleluya. Arakakubwira ati ngo ushaka ngahe nzoyaguha, mugabo umbere umwizigirwa. Haleluya. Bene data, ishengero turiko turibagira imvo y'icyaduhamagaye, turiko tubivanga n'impembo duhabwa mu bwami igihe turiko dukora umuhamagaro twaha. Yesu nashimwe cyane. Umara amajoro n'imisi usenga kugira ngo ushobore kurambika ibiganza ku bagwayi bakire, waracuritse ibintu. Yesu nashimwe cyane. Ugomba kuba umustar. Iyi si rero ni y'abastari. Ugomba kuba umusitari muri inosi, aho abantu bamogoreye gukora ikibi kugira ngo bamenyekane. Ni si mogoreye gukora ikibi gusa. Uno munsi ubona umuntu yataye impuzu akaja ku marezo sosio. My God, bijya nibiki mumfashije kumenya. Impuzu ngo akazita kuba ari gusa nivyo bituma amenyekana mwisi. Abandi barakubwira ko bashobora gupanga plan yo kwica umuntu azwi kugira ngo nibamufata amenyekane ko ari we yishe umuntu amenyekane. Ariko wewe umusitari mu gikorwa cy'Imana. Haleluya. Ibi mvuga ndabizi. Ujya Yesu amaje kujana na Yakobo na Simoni n'abajya bose ngo agenda mu ishengero Kapernaum, acinjiye gusa ngo ashika yigisha. Yesu nashimwe cyane. Navuze nibaza none yama ari kuri programa wewe yinjiye muri sinagogi ko yaca aronka umwanya kwigisha. Ariko uyu mugabo nasanze ibintu byose yakora yariganza. Raba Zebedayo amwambuye abahungu biwe batavuganye, ati canga tugende. Zebedayo asigara atamariwe. Haleluya. Ariko yariganza kandi niko niganza. Aravuga ngo hempagaze ku rugi ndiko ndadodora, uwemera ko ninjira turabana nawe. Uwo mwama amaze kuza ivyo mwahorana mu bana birahunga. Ariganza. Mwemerere yiganze muri wewe. Ariganza. Intege nke wari ufise zirahunga kuko wamwemere ko yinjira. Haleluya. Ukabutubwira ko wamwakiriye, hakaba hakiri ibintu bikuganza wahorana kera atarashika. Batasubiriye ku muryango inyuma. Yesu adufashe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu wamaze gushikaho mu sinagogi arigisha. Baba farisayo, baba banyabwenge b'ivyanditswe ngo atangura kubona uyu muntu n'umuki. Ko ibintu yigisha birimo power. Iyi power yayikuye he? Ngo basanga inyigisho ziwe zitandukanye n'izo bobo bigisha. Haleluya. Akiriko aravuga ati jewe ndi hano nahawe mpwemu yera kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza abantu babohoke. Akiriko arabivuga inyuma ngo hari umuntu arimo mpwemu mbi yatangura gusemerera ngo mwana Yesu mwana w'Imana turakuzi tubabarire waje kuduhonya impwemu. Siyo yariko aravuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ariko power yarafise ituma impwemu iri hari inyuma isemerera. Haleluya. Reka ndababwira ikintu nashaka kubabwira. Bamaze gusohoka hano ngo baca barajana nabo bagabo bane ngo baca kwande ngo kwa Simoni, aho ngo inabukwe wa Simoni yaragwaye. Haleluya. Amaze kuhaca sinzi ukuntu Simoni yabigenjeje kugira yentroduzemo iyo rendezvous, ngo aragenda bamubwira ivy'uwo mutamakazi, ngo aramubwira ngo wake up, haguruka birahera. Ariko ba bantu
bahuriye mu sinagoge, ndiko nshaka kubabwira iki? Ugomba celebrity, korera Imana. Ba bantu nyene bari mu sinagoge ngo bamaze kubona ya mpema y'izibije, baca batangura kwamamaza umugabo yashitse muri bo. Haleluya. Araje inabukwe, aramukijije, arabazimanye, bararuhutse. Bibiliya imbwira ngo ku mugoroba, haleluya, ngo ku mugoroba ngo bazana abantu bagwaye bose mu karere, ibisanga ku irembo kwa Simoni. Nagomba ndabatangariza igikorane cyabaye ku irembo kwa Simoni. Haleluya. Simoni nta ruhara yabigizemo, Yesu ntiyatumiye, nta ma invitation, nta publicité twumvise mu ibarabara, ariko kubera ko ubushobozi buri kuri Yesu bwakoze igikorwa mu sinagogi, yo igikorane ubwo nyene cyabaye immediate. Haleluya. Uri kurondera iki? Uri kuriyamamaza, wiyamamaza kubera vuga ubutumwa bwiza. Igihe gikwiye gishitse, abakumenya bazokumenya. Igihe gikwiye gishitse, isi zokumenya, izomumenya. None wosengera ikimuga kigahaguruka, aho Bujumbura ntitukumenya, vyogenda gute? Si wewe uzokwivugira, si natwebwe tuzobivuga, ababibonye bazoshinga intaha. Haleluya. Nico gikorwa twahamagawe. Rero turiko tugira 40 dusaba kuhagurutsa ibimuga. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Twaracuritse ibintu bene data. Imana idufashe. Ibi bintu tuzobibabwira. Hajya bavuga ngo uvumwa na beshi ugatota. Tuzobibabwira mpaka mutote, mpaka mubikore. Kandi apana muri programme y'ishengero, kuko nababwiye intumwa ngo zabivuga mu sinagoge no mu mihana. Wewe genda iyuba ubuvuge, nanje ngenda iyomba tubuvuge bene data. Iki gisagara kirimo amashengero, ku buryo usigaye kubita pazi 3 ukagwa ku ishengero, ukagwa kurindi, ukagwa kurindi, ukagwa kurindi. Uribaza turi mu biki? Ega ntivyari ngombwa ko tugira ni metero 1000 mu kuvuga ubutumwa, kuko hajya haho hanze hari ishengero ryaca rivugira hajya nyene, hajya hakavugira abandi, hakajya ubwo nyene mu mwanya muto isi twari tuyifashe. Ariko bigenda gute? Imana idufashe cyane. Reka tumurikira abandi. Yesu nashima cyane. Ubutumwa bwiza ntibwatanguriye mu Burundi, kwa Yesu niyo bwatanguriye i Kapernaumu n'ahandi, i Yerusalemu ni Yudaya. Yesu nashima cyane. Ariko bwarashitse mu Burundi kubera ko hari abantu bateye intambwe. Haleluya. Baravuga ati okay, ngaha twahejeje gukora, reka tujabuke amazi, reka tujabuke inzuzi, reka tujabuke amakontina, dutware ubutumwa bwiza. Haleluya. Bene data, aha mbonamwe abajene benshi. Hari abajene benshi ubunyene, abavyeyi baragandaguritsa, abavyeyi bariko baricwa, bariko bara ama identity ariko ara complete, ariko arahindurwa kugira ngo bagirente bagende hanze. Iyo ni mpwemu ya Satani. Yesu nashimwe cyane. Ni mpwemu ya Satani. Eputa hariho abantu ngaha hagati muri twebwe nyene bari kumuhamagaro wo kuzotwara ubutumwa bwiza mu bihugu byose. Haleluya. None Yesu yakubwiye ngo nkwirikira ndagutraininge, hanyuma nzokurunga iki gihe kigeze. Nawe aho kumukurikira uri kuragenda gufarisifya amadosiye yawe. Ejo hano narindi umukozi w'Imana yatubwiye akantu, atubwira ngo umukozi w'Imana bajanye mu makonferansi yo hanze, bajanye hageze gutaha ngo arabamubwira ngo umukozi w'Imana apotre nugende jewe ndasigaye. Ati urasigaye? Umukozi w'Imana arongoye ishengero. Ati sivyo vyari vyatuzanye. Oya, ngo je ndasigaye, ndemeye kuja kwikorera imizigo, je ndasigaye genda wenyene. Ati urataye igikorwa c'Imana? Atoya apotre, wewe ivyo wivugisha nuko ufise imodoka ugenderamo, nanje ngo basigare ngaha ndayice nzoze ndayifise. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Yagiye mu gikorwa c'Imana, birase ko ataha. Umuhamagaro uwo nta muhamagaro yarazi yahamagawe. Haleluya. Kuko izo modoka ubunyene Imana ishatse, urabona izo zitonze ngaha, ubunyene bonsaba ko nagura ahantu mba kugira ngo zitahe munsi wanje igihe cyose Imana ibishatse. Haleluya.
itarayiguha suko yibuze. Haleluya. Itaraguha inzu suko izibuze. Mugabo uri gukora iki kugira ngo ikwiyumvire ko bazi? Uri gukora iki? Ikintu gikora ku mutima w'Imana ukora ni giki kugira ngo kameme ikwiyumvire ko? Haleluya. None basi ahari abantu baba boss mufise ama entreprise, nyemere umbwire wangajije umukozi, hanyuma umukozi akoze ivyiwe binyuranye n'ivyo wamuhaye gukora, wewe oco muhemba wisonze iki? Okay, ega ibintu biroroshe, ni twebwe tubikomplika. Igicapo kiri mu isi nico gicapo kiri mu ijoro. Igicapo abantu bazanye bagikuye ku Mana, wewe wohemba uwo muntu wisonze iki? Imana idufashe cyane. Ariko aduhamagarira ngo tugende tuvuga ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Iki cyumvikanye umuhamagaro kuri twebwe. Haleluya. Haleluya. D'ailleurs Abanyefeso 2:21 ngo mace mpezi iyi point. Havuga gute? Muri haleluya. Twavuganye ngo mu bwami bw'Imana iyo turiko turabwitwararika turungikayo ingoro z'Imana. Haleluya. Mu bwami bw'Imana mu kubwitwararika igikorwa dufise no kurondera bazangoro ziri ngaho hanze ziko ziricwa n'ivyaha, ziko ziricwa na Satani, tukazizana. Haleluya. Tukaziuzuza mpemu yera kugira ngo umunsi umwe zijoje mu bwami bw'Imana. Haleluya. Hajya nabace yavuga ngo muri we ingoro yose. Yesu nashimwe cyane. Ingoro yose yubatswe neza igirane. Ingoro yose yubatswe neza, hanyuma ngwibe zijya nsengero ziko ziravuga muri rya verse nizo tuzorungika mu bwami. Mu yandi majambo dufise igikorwa cy'ugurondera zijya ngoro iyo ziri, hanyuma tukazubaka. Haleluya. Hanyuma uca wikura muti none jewe Jesse n'umukozi w'Imana, none no kubaka gute? Nagomba hejuru yuko Imana yakugize umuvuga butumwa, hejuru ko Imana yakugize umurovyi w'abantu, hejuru ko Imana yakugize uwimbura imishaha, nagomba ndakongere ko naka uri umwe mu bubaka ingoro z'Imana. Haleluya. Ugenda ico naho ibindi no cyanda biheba. Twari iyi message uti aho ndi nahamagariwe kubaka ingoro z'Imana. Umunsi ugeze nzorungika ingoro yanje mu bwami. Haleluya. Daniel nawe acaravyerekwa, acabivuga neza ngo abagize ubwenge ngo bagashikana benshi mu kugororoka ngo abo bazokayangana. Haleluya. Hari umuntu yanka gukayangana? Hari umuntu yanka gukayangana? Condition no gushikana benshi mu bwami. Haleluya. Ushaka gukayangana? No c'est normal. Inyenyeri ziri ngaho uzosa n'inyenyeri ya mbere sinzi ukwisi. Mugabo ikondisiyo no kuzoba washikanye benshi mu bwami. Mu yandi majambo no kuzoba wateguye iki? Ingoro z'Imana. Aparama ntituri kumwe. Hajya turi kumwe. Yesu nashimwe. Reka mwakwanye duheze amapwe kugira ngo bigende neza. Pwe ya mbere twavuze ngo intambuko ya mbere yo kushitsa igikorwa no kugira ntega yemwe. Imana ibahezage gutahura umuhamagaro. Intambuko ya kabiri ni ukumenya ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buratandukanye n'ubwenge bw'isi bene data. Ubwenge bw'Imana ngumiriza hajya kwa Daniel nyene. Yesu nashimwe cyane. Ubwenge bw'Imana butandukanye. Bibiliya imbwira ngo Imana ntiyashimye ku ubwenge bw'abanyabwenge bo mu isi bubashoboza kugirane kumenya Imana. Haleluya. Kuko iyo biza kumera uko wewe nawe ntituba twaramenye Imana. Yesu nashimwe cyane. Shiti yakugize umunyabwenge w'isi niho ari kumenya Imana. Ariko ngo ucifata ibipfu, ifata ibinyantege nke, abari vyirema mu mutima wayo ibiha kumenya ivy'ubwami. Haleluya. Ibaha no kubutanga. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Namaniyumvira umuntu yo bivuga mu majambo yagute kugira ngo dushobore guhagurutsa imitima yanyu imenye ibako yagiriwe. Haleluya. Twobivuga mu majambo yawe kugira ngo mumenye ibakwe mwagiriwe kwizigirwa n'umwami kugira ngo mukorane nawe. Kuko Paulo abivuga neza ngo Imana niyo dukorana. Haleluya. Imana niyo mukorana. Urisi ko ariyo mukorana. Nimba mukorana ibiki?
mukora n'ibiki? Kuko ngiye kurezima Bibiliya imbwira ngo mu gihe nk'iki hazokwaduka abantu bizivye amatwi batagomba kumva ukuri kw'Imana. Abo bazoza babibwira ko ari abakozi b'Imana kandi bazobabwira dahera ngo abantu bazokwirundaniriza ngo bababwira ibihwanye n'ivyifuzo vy'amatwi yabo. Nivyo biri muri kino gihe. Twebwe rero ntimuza kutubwira amen kubera simwe mwadutoranije ngo tubabwire ibihwanye n'ivyifuzo vyanyu. Twatoranijwe n'Imana turiko tubabwira ivy'Imana ishaka ko. Haleluya. Muvyanke muvyumve turiko turabivuga. Hanyuma urubanza n'ugwawe n'Imana twe tuzatwarikiranoye. Haleluya. Ariko wewe nanje peu importe ko ndi imbere yawe, wewe nanje twavyumvise neza ko dufise umuhamagaro umwe general nuwo gutwara ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Ubwenge bw'Imana rero ariko baravuga haya bavuga ngo kandi sishatse kuja kure kubera ngo kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho. Iyo turiko turabwira ati tabara abantu baragowe, hari igihe kigoye abantu bazobamwo, nukugira ngo mugire intimba y'abo bantu. Hajya Bibiliya tubwiye ngo kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereye ukageza ico gihe. Ariko ico gihe nyene muri uwo mubabaro nyene, haleluya, muri uwo mubabaro nyene ngo ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditse mu gitabo. Haleluya. Uwo nyene muri uwo mubabaro umuntu wese azoboneka ko yanditswe mu gitabo c'Imana, uwo ngo azorokoka. Duza gatoya. Haleluya. Duza. Kandi ngo benshi mu bazoba barasinziriye mu ivu hazobamwe abikangura. Bamwe bikangurire ubugingo, abandi bikangurire ubwenge bariko baravuga bw'Imana ngaha. Nubwo kuhitamwo kuja mu bwami naho uzoba warapfuye. Bajya abantu bazokwikangurira mu bugingo budashira n'abantu bapfuye baragize ubwenge bw'Imana. Haleluya. Rero ubwenge bw'Imana burimwo bibiri. Burimwo kuba wewe waramenye inzira ugomba gufata, ntufate inzira y'amahonero. Haleluya. Ariko kandi kigira kabiri bacha bavuga ngo abandi bikangurira ubumaramare n'ibitetegwe bitazoshira. Duza. Kandi abagize ubwenge, haleluya, mbwira ngo abagize ubwenge, abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi kukugoroka bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Mbwira ngo sinkeneye kubimbura bwenge. Twature sinkeneye kubimbura bwenge. Sinkeneye kubimbura bwenge. Bibiliya ico yise ubwenge nukumenya inzira igororotse. Haleluya. Bibiliya ico yise ubwenge nukushikana benshi kukugororoka. Haleluya. Imigani 11 11:30 havuga gute? Ngo imbuto y'ubugororotsi ni igiti cy'ubugingo. Haleluya. Imbuto y'ubugororotsi ni igiti cy'ubugingo. Imbuto kigimengo ni Kinyarwanda, fruit y'ubugororotsi ni igiti cy'ubugingo. Haleluya. Ivyamwa by'ubugororotsi ni igiti cy'ubugingo. Kandi imbuto y'ubugororotsi ni igiti cy'ubugingo. Kandi ufise ubwenge ahindura imitima y'abantu. Akana iyo kigomba ikabana conclusion. Umuntu afise ubwenge wenyene, ubwenge bw'Imana ahindura umutima w'umuntu. Ikintu kizokwereka ko ufise ubwenge bw'Imana nuko witwararitse guhindura umutima w'umuntu. Point fini. Haleluya. 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 Ubwo bwenge buzotuma ukayangana nk'inyenyeri. Yesu nashimwe cyane. Ubwo bwenge bw'Imana babugize, intumwa zabugize. Paulo avuga neza ngo nagize iki? Narangije urugendo amahoro. No kuvuga iki? Urugendo rwiwe yabwize mu bwenge ashikana benshi mu kukugororoka. None ngo arangije urugendo amahoro. Haleluya. Urugendo rw'Imana ruzotuma ubwenge bw'Imana buzotuma urangiza urugendo amahoro, kubera ko wagize inyota yo gushikana benshi kukugororoka. Haleluya. Iyi ni intambuko ya kabiri, kugira ubwenge bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kubera umwanya unjanye, reka dutambire ku ntambuko ya gatatu. Gukora ico wahamagariwe. Aha rera. Aha. Nta nibindi byo gutahuramo.
dufise itegeko ryo gukora icyo twahamagariwe. Ku ntambuko ya mbere twamenye umuhamagaro dufise, itegeko dufise ryo gukora icyo twahamagariwe. Haleluya. Somera de Timote 4. Yesu nashimwe cyane. Turacari kumwe ho. Shaka kusanga mwatashe rega tutabizi. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Washitseyo de Timote 4. Ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana. Yesu nashimwe. Ndakwihanikiriza wewe waje imbere yanje no munsi. Nababwiye ko nabasenge, nasengeye umuntu tuza guhura. Uwo tutahuye ntitwahuye. Uwo tuza guhurira ngano, uwo tuzohurira hajya. Haleluya. Kugira ngo ndamwinginge kubw'imbabazi z'Imana. Hajya Pawulo ko yinginga umuhungu wiwe Timote, avuga ngo ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu, azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba barapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Ndakwihanikiriza. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Kurugutura amatwi yawe ndakwihanikiriza. Tugomba turangize. Ni nayo conclusion nashaka. Gushitsa igikorwa c'Imana nuko wumva uko kwihanikiriza kwa Pawulo ku muhungu wiwe Timote. Nanje uyu mugoroba nahawe kukwihanikiriza. Haleluya. Kubw'imbabazi z'Imana. Ibindi byose twabivuganye ijwi rirerire, mugabo ngomba mvuge bukebuke. Ndakwihanikije kubw'imbabazi z'Imana. Ndakwinginze mu yandi majambo. Ndakwinginze ndagukomeye amashi kubw'imbabazi z'Imana no kubwo kuzocigwa kwiteka igihe Yesu, haleluya, yariko amwihanikiriza iki. Nanje ngomba ndakwihanikirize. Ndakwihanikirije umugoroba uvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Urumva twahawe kuvuga ibintu byinshi, mugabo muri ivyo byinshi ugomba gutora mu ivyawe. Geka ndagufashe gutora. Ndakwihanikirije aho ugeze hose vuga ijambo ry'Imana. Erega yaguhamagaye nk'umurimyi, yagutumye kuvuga mu mirima nyene. Haleluya. Yaguhamagaye nk'umudandaza, yagutumye kuvuga hajya mu isoko nyene. Niyo podium yawe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. None ubona kuri mu kazi wanyu bakora amanyanga ukaca utwenga canke ugahora, ego we ntayo wakoze. Imana ishimwe ntayo wakoze. Imana ishimwe yarakwejeje ntayo wakoze. Mugabo burya inderetsi y'umusuma niwe musuma. Ivyo siko biri. Nimba umubonye ukaca umureka uko nyene ariko arapfa, ariko aragenda, niyapfa azozukira ubumaramare, kandi wewe wari ngaho kugira ngo akugirire neza. Ahubwo ni faida yacu kubabwira ubutumwa bwiza, kugira ndakurose ngo ndakubwire, bisigura ngo ni materiel ndose kugira ngo nzokwakaka umunsi umwe. Haleluya. Imana imukuzaniye. Erega intumwa ngo zaragenda hano zikiyugara zikavuga ngo twongere bakizwa. Nk'ayandi majambo bari bafise inyota yo gusengera bakizwa. Burya bakizwa ni Imana ibatwongera bene data. Yesu nashimwe cyane. Ndakwinginze, ndangirize hano. Ndakwinginze iyi ntambuka ya gatatu, kora icyo wahamagariwe. Yesu nashimwe cyane. Vuga ijambo. Vuga ijambo. Ingo kuri gatatu. Gatatu bavuga gute? Kuko igihe kizoza batazokwemera kumva. Yesu nashimwe. Nabatumye kuvuga ijambo, ariko ngomba ndangize ndabategura. Igihe turimo ntibazokwemera kumva. Maze imisi mpura aho mwibarabara n'abantu, hanyuma nkakora ibindi ko ndababwira. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma abo bana b'abantu bakaca bakubwira ati ega Yesu turamuzi. Hajya Yesu muramuzi? Yego turamuzi. Ngo none ngo iyo aba tutamuzi ngo tuba twabyotse. Urumva inyishu? Ntibazokwemera kukumviriza. Reka turamuzi. Iyo tutamumenya ntaba yatuvyuye. Ndababwira nti ababyutse bose abariko ratembera sabazi Yesu. Oya, ico ni kinyoma. Ariko ni nyishu yo kweshapa. Ntibazogomba kukumviriza. Ukwigisha kuzima, iyo utanguye kumubwira ivyo bintu vy'ukuri kuzima, ntibagomba kukumviriza. Hanyuma yaje avuga ngo ariko kandi amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza. Abantu wozana, haleluya,
abantu bateze kumva ibinezera imitima yabo. Nico gituma iyo abanazanye ministere prophétique ngaha, aha nimuba mucicaye, nimuba mucicaye ndabarahiye. Imana idufashe cyane. Ariko kubabwira ko kwera kwanyu nivyo bibategura kuba mu bwami, kubabwira kandi ko gukayangana kwanyu gufatanya no kuzana benshi kukugoroka, kubabwira ku ubwenge bw'Imana kugira ngo ubone ko bwashitse muri wewe bifatanya no kuzana umuntu ugahindura umutima w'umuntu. Ibi biragumiye amatwi yacu. Haleluya. Bazokwirondaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo. Nababwiye amashengero ari ngaho hanze, navuye ntahura, naramaze igihe niyumvira none bigenda gute kugira ngo ivuga butumwa ribe ryarazimye. Kandi partout où on passe, il y a beaucoup de pasteurs. Hariyo abavugishwa, hariyo abavuga butumwa, kubera ikizimu ivuga butumwa ryazimye. Canda bitahurira muri iyi verse. Rambwira ngo abo bose sabahamagawe nanje. Imana idufashe cyane. Harimo abarundanijwe n'abantu kanaka. Yesu nadufashe. Umwe yaragiye ahantu bagirana ibibazo n'uhundi, acavuga ati wowe ungaye nanje ntuguru ishengero. Uyu muntu ntiyahamagawe n'Imana, yahamagawe n'ibikomera afise. Undi yegerana n'abantu aterega natwe tugize umugwi two kugurura ishengero. Abantu ntitubahamagawe no kuvuga ubutumwa, bahamagawe nuko bagomba nyene kugira umugwi. Haleluya. Rero turacagiriwe ubuntu. Haleluya. Wumve ko kuba tugihagarara ngaha tuvuga ibi bintu n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Ndaguhaye igikorwa, utembere wihe target y'amashengero nka5 uyatemberemo. No musi ushaka no kuyatembera mutavuye aho wibereye, ukayatembera kuri telefone yawe uyatemberemo. Ni wasangamo 2, simvuze 3, 2 ariko ratanga iyi message, uzocuza umbwira uti kumbe Imana iri kwirakora. Yesu nashimwe cyane. Ariko bene data, ibi ndabibabwiye kugira ngo sindiko ndakritika, ndiko ndababwira ko mwebwe murabahizi. Imana iri kwiratoranya kugira ngo ejo mufatisi. Nababwiye ko harimo abantu bari kumihamagara kuzoshika mu bihugu vya kure kugira ngo mutware ubutumwa bwiza. Nimushaka kubutwara Matthieu 28:20 avuga ngo mubigishe kwitondera ivyo nabegizije, ivyo nabategetse. Haleluya. Mugende mutware ubutumwa bwiza, mubigishe ivyo nabategetse. Ndakubwira ukuri, ntushobora gutwara ubutumwa bwiza utarerewe ku birenge vya Kristo. None ivyo uzobashira uzobabikuye he? Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Kandi acha duhisezerano ntuze atubwira ngo ubwo ndabatumye ndi kumwe namwe gushika ku impera y'isi. Haleluya. Basi tumugirire confiance ko ari kumwe natwe. Satana duteze ubwoba bwo kuvuga ubutumwa tubireke, kuko Yesu ari kumwe natwe gushika ku mpera z'isi. Haleluya. Fata kakonyene basi, Yesu ari kumwe natwe gushika ku mpera z'isi. None ni iki cyo gutera ubwoba? Nimba ari mu ruhande rwawe ni iki gutera ubwoba? Nimba mugendana ni iki kigutera ubwoba? Vuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. 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 Yesu nashimwe cyane. Darangije. Haleluya. 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 2 Corinthiens 5:13. Mwumve ikintu mugomba kugirira inyota bene data. Vuga ubutumwa bwiza. Ndabinginga. Abango namba dusaze ivy'Imana. Namba dufise ubwenge. Haleluya. Haleluya. Ega ntibazoreka kukwita umusazi. Je ndiko ndagutegura. Ugenda ubizi bazokwita umusazi. Bazovuga ati ubu rero wabaye pasteur. Ugiye mu rugo utanguye kuvuga ubutumwa mu babanyi. Kuva ryari bagusengeye upasteur? Kuva ryari bagusutse ko amavuta? Ivyo vyo mama wanje nibiharawe jo birazima. Bakubwira amajambo bakubwira ati wasaze. Ariko hajya ariko abwira abikore ati nimba twasaze, nimba ivyo turiko turavuga vy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari ugusara, tusaze ivy'Imana. Nyemere usari ivy'Imana. Nyemere wambara ibisazi vy'Imana.
nyemerera abandi bariko basaraho hanze bariko basara ivya satani ariko wewe sara ivy'Imana. Abo nyene twumvise bati impuzu bagwaye ibisazi vya satani ariko wewe injira mu murimo w'Imana, tanga uruvuga ubutumwa bwiza, vuga ijambo nkuko Paulo yabibwiye Timoteyo, vuga ijambo ushikana ubutumwa. Haleluya, 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 haleluya. Ndiyumvira ko wanyumvise uko bigenda kose. Ntambuko zitatu zizogufasha. Menya neza ko ufise umuhamagaro uri kuri wewe. Haleluya. Nturindire ko bakurambika kw'ibiganza, ariko umuhamagaro kuri wewe. Yatanze intaye nziza niho nari nanje narayibonye ntaye yavuze pasteur. Abana b'abakobwa ngaha. Kandi ndabazi bamwe nta misi myinshi bamaze bakijijwe. Haleluya. Ndabazi bamwe muri bo harimo abo twabatije igihe duheruka kubatiza. Ariko hajya bavuga ngo wahariwe vyinshi agira urukundo rwinshi. Wewe ivyo yaguhariye uza waramaze kubimenya ati byaraheze muri cewe. Ariko avuga ati none bari mu biki aba bantu ko twavuganye ko tuja kuvuga ubutumwa bwiza du sete, bari mu biki? Bararindira ko tubabwira barabura. Atoke oles baradusanga imbere. Tangura imbere. Haleluya. Itangura imbere, tuzoza n'inyuma yawe tugusange wamaze kwegeranya imishaha. Haleluya. Bigira ngaho nyene barabahagarika, barababwira ubutumwa bigenda neza. Kandi twebwe twari ngaha, umva tudateye isoni, twari ngaha ari twe twatanze programme yo kuzogenda. Ntiwisuzugure ku myaka yawe, ntiwisuzugure ngo simazuka nk'ikijwe. Izera umwami ari kumwe nawe aho uzoba uri hose uri kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Uko bigenda kose, aho uhagaze kose, akazi uri kurakora, menya ngo hejuru yako hari ikindi gikorwa, hari kuwundi muhamagaro Imana yaguhamagaye. Hari itegeko ry'umwami ryo guhindura amahanga yose abigishwa biwe. Kandi muri ico ryo tegeko, muri ako kazi, muri ico kiraka, nawe uri umwe mu bakozi bacu. Haleluya. Nta yindi message nzanye. C'était juste kukwibutsa ko kandi ndagutandukanya n'ibindi. Haleluya. Ndagutandukanya n'inyigisho zipfuye zaho hanze. Inyigisho urabizi igituma abantu badakomeye atariko ravuga ubutumwa, bakomerejwe ku rutare rutarigo. Umunsi umwe babwiye ubutumwa babwiga ubw'umusenyi. Urutare ni Kristo gusa. Ntibababwiye Kristo, bababwiye ngo uyu ni wakira Yesu Kristo, vyose bigenda neza. Baca bumva ngo vyose bigenze neza. Ivyo Kenya nemba Kenya amafaranga cayaronka, ubwo ntigwari urufatiro rwiza. Urufatiro rwiza ni Kristo. Kristo atoguha amafaranga ariko akaguha ubugingo. Kristo atoguha vya bintu ushashaye ariko akaguha ubugingo. Kristo yatwemereye ikintu tutogura amafaranga hano mwisi. Nta bugingo, nta cagiti cy'ubugingo kiri ngaha mwisi, ntivyo kunda, nta wogikora. Ariko nyumvira, korana nawe uhindure benshi. Korana nawe ugira ubwo bwenge, uzana imitima kuri Yesu. Niyo muhamagaro wa ufise. Yesu abahezagire cyane.